Mudukundire tubaramutse kuri Dunda Entertainment. Ni Dunda Entertainment igerageza gukurikirana umujene wese ahantu ari bivanye n'impano abafise. Hano turafise uyundi mujene uno munsi twabazaniye kuri Dunda Entertainment. Amahoro. Amahoro cyane. Mumeze neza? Ego turashimira Imana. Ego mwobwira abariko baradukurikirana akazina kanyu? Ku mazina yitwa Iradukunda Neville. Neville. Ego watubwira biography yawe? Bon, Neville novuga yuko ndi umuntu akunda gukurikirana intumbero y'ubuzima. Ico cyonyine nibaza ko ari cyo gikwiye kuko mu ntumbero y'ubuzima niho haca hinjira yandi masfera yose twovuga yandi bijya bindi bice byose twovuga. Intumbero y'ubuzima ni iki mu majambo make? Novuga mission de vie. Mission de vie. Intumbero donc impamvu uri mu buzima, impamvu uri mu isi, ico uhabereye gukora. Urumva ko harimo n'Imana? Ego. Ikindi navuga cyo nuko ndi umuntu ntakunda kwicara. Uguma ugendagenda niga dushasha nkura n'abantu kuko nibaza yuko ivyo ari byo biri mu bintu bya mbereyeho. Nk'ubu urabona ko izuba ryamaze kwaka? Ego. Umaze kugendagenda ahangana gute? Ngeranije ntibiri munsi y'irometero 8-10 gutya. Warenze aho warusanzwe uba? Mvuye aho mba ibirometero 8-10. Umaze kugenda kuva mu gatondo ukivyuka? Ego. Neville sanzwe urinde? Ico kibazo rero gikunze kugora abantu. Kuko mvuze ngo ndinde no hava mvuga ngo mbega nitwa gute navukiye he. Ivyo mu bisanzwe ni nk'umwidondoro. Umurundi mvuka mu ntara ya kera ya Rutana yitwa Burunga ahantu bakunze gutazira cyane ngo Sosumo iwabo w'isukari. Navutse mu muryango nk'abandi bana ndakura ndiga amashure ubundi muri kaminuza aho mbavuze ngo ni dondore kujya abandi dusanzwe twidondora. Ariko ikintu novuga umwidondoro wanje wanyawo canke nkunda n'umwidondoro bihuye n'umuntu nipfuza kuba we. Ego nipfuza kuba umuntu yagiriye akamaro abandi, kuba umuntu afise ico yafashije abandi, kubona ati hariho umuntu kanaka yarari mu bibazo ariko mu byatumye aronka inyishu canke mu byatumye aronka ubufasha hari akantu gatonya naterereye. Ego. Iyo nayo uwo mwidondoro rero niwo dushaka tuvuge ko mwijambo rimwe uri iki? Tuvuze kuri ivyo uburyo bwa mbere bwiza ndi mu conférencier mu Kirundi sinzi twovuga ntegura amanama. Ategura amanama murabyumva? Ntegura amanama tukabonana n'abantu tukiga ku bintu byotuma ubuzima turimo tubuhindura kandi gato bukaba neza canke bukaba bwiza kurusha. Watubwiye kuri umunyeshuri? Uri mu kangahe? Niga mu mwaka wa 3 wa kaminuza. Niga muri kaminuza y'u Burundi mu bijanye na architecture. Dufatire kuho wahereye igice ca conference. Wagitanguye ryari? Ibyo nabitanguye mu 2024 2024 niho natanguye duhura n'abantu ndabitegura ndavyitanga conference ariko na mbere narabikora tukabikora juste nk'umubonano tugahura n'abantu tukaganira ariko mu nyuma mvuga nti bino bintu bikwiriye kuja hanze hari nabandi vyofasha nkuko nanje byamfashije kuko haraho nagiye participa nanje mu conference. Urumva ko wari ukiri muto? Wabitanguye urose inspiration kandi ukiri muri secondaire niko ndavyibaza. Nari muri secondaire igihe niransa mvuga ko ari bu conference nari mu mwaka wa mbere wa kaminuza ariko novuga yuko byatanguriye muri secondaire. Ni papa yabigutanguje? Oya. Ni mama? Oya. Ni mu Rutana? Oya. Ni Bujumbura? Nibaza yuko ari umuhamagaro wanje wagendura kura bivanye
nivyo nagenda ncamo. Wavyumvise gute? Icyambere nuko nakuze ndi umuntu nkunda business, nkunda kuganira n'abantu, naho ubwa mbere nkiri umuto byananira kwisanzura muri public, ego ariko uko nagenda nkura byaratuma nisanzura mu bantu, ushobora kuganira n'abandi, gutyo kuko rero nari nsanzwe nkunda business, nkasanga mu bantu turi kumwe ndiko nganira ivyo, ego ngene umuntu yo kwiteza imbere. Nibuka yuko mugambi wa mbere nakoze nawukoze niga mu wa 4 primaire, ego ari wo korora inkoko. None buracazoroye? Ubu sico kimena kera, kubera wahinduye uja mu yindi carrière. Ego rero uko nagenda kura niko abantu bagenda bambaza eske utu tuntu ko mbona udukora nanje ngombye kudukora no dukora gute, ibintu nk'ivyo tuganira nanje niga ku bandi gutyo, nza kwisanga mvuga nti ibintu mfise nahari bike reka ndabifashisha abandi. Ubifashisha abandi. Ego. Conference ya mbere rero niyo tugomba tujeko. Ego. Ukitangura byagenze gute? Conference ya mbere nkitangura byari ibintu bisa nkaho menga biratangaje. Ego. Kuko aha mu Burundi nivyo duhora twumva ama conference, ariko kenshi ziba tuzita ama seminaire mbere, usanga ziri sponsorisé. Ego. Ugasanga kwinjira ni ku buntu, mbere kenshi ugasanga barabahaye akantu, barabahaye amafaranga, canke baranabagaburiye. Ego. Ariko kuri iyi wanje byo byari bitandukanye. Nagerageje kuvuga ngo ndondera aba sponsor biranka. Ko nibuka yuko conference ya mbere twatanguye kuyitegura n'umugenzi wanje twakorana. Ego. Muri 2024. 2024 mu kwa mbere. Ariko uwo mwaka wose bivanye n'ukuntu twavuga ngo iyi ni obstacle, tuvuga ngo mbega gukota amasare, mbega abantu bazinjira gute, tuzobarihisha bazoriha, kugira turabe ko twogarura la partie qu'on a investi. Bon, ibintu nk'ivyo bituma uwo mwaka wose uhera ata conference ibaye. Tuja kuyikora muri 2025 mu kwicumi na rimwe itarike zibiri. Aho rero naho byari bitangaje kandi kuko nko kwisanzura ubwa mbere kuvuga ngo ndafasha amahera ndagize afishe, ntumira abantu muri conference byari bigoye. Bamwe bambaza ati wewe nkabigisha bo kuri kaminuza canke imbere n'abandi ati uyu afise niveau iyahe kugira tumukurikirane tumwumvirize, mbe arafise master, arafise doctorat, twoshobora kumwumviriza uyu kubera iki bituzanira iki. Ariko bigatuma nanje mbandanya ntibinshi intege. Meme no mu bagenzi banje mu muryango ukabona harimo abantu nyene babikekeranya, ukabona ahubwo hariho nabandi babigwanya. Iyo conference haje abantu nibaza mu 30 mu ntebe 80 nari nateguye, harimo n'ababandi baba bagusumbya n'amashure. Iki nibuka ko haje n'abashinga amateka, harimo n'abadeje. None warose ingene ushobora kuba ahamagara gute? Sinzi ngira ngo niko kundi tuvuga ngo ibintu byose birahurirana. Birahura mu gihe wewe washoboye kuvuga ati ndare kuyiciyumviro canje, hari abandi muhuje ivyiyumviro bari bakeneye kijya ciyumviro, sigura ngo murahamagarana. Niko byagenze kuri conference ya mbere. Reka tuce dufata ko conference iheze, dufate kubyerekeranye n'amafelicitation. Byagenze gute kuri abo ba superieur bari bakwitabye? Bon, conference iheze, hari umupapa wewe n'umuoncle, yarahagaze arashima aravuga ati vraiment uyu jeune wacu turamwancourage, turamutera intege, ariko baravuga yuko ari ibintu bitangaje bitari bwaboneke. Kandi nivyo kubona umujene yorganiza conference akinvestisa amafaranga, benshi bambwira ko ari n'ubusazi, kuko barashobora guharura bakaguharura ngo hajya ngijya sare ntiri munsi y'amafaranga nganuko. Rero mu gihe ico kintu nakirenganye nkarengera juste kuvuga amafaranga, ahubwo nkiyumvira ikintu nza kuba mpindutse cyo ninajya kuvuga icyo za guhinduka, icyo mpinduka ninabikora nikizobandanya. Ninabikora abaza kuba bahari bungukiki, ahubwo nanje nza kungukiki. Ibintu nk'ivyo nivyo nahaye agaciro, abampaye ama felicitation bari benshi, ababandanije gukekeranya bari benshi, ariko
je navuga yuko nzokorana n'abashatse ego nzokorana n'abanshigikira batanshigikira nzokoresha energy yabo mu kuduga ego aho hari mu kwa kangahe mu kwa 11 muri itariki 2025 hari uheruka kugira yego ufatiye kuri babandi 30 waronka ubwa mbere ubwo ufata kuyuheruka kugira nihe difference ihari bon difference ya mbere ihari ego nuko ndayihera ku ruhande rwanje ego jewe ico gihe yari conference ya mbere ariko ubu yari ya kabiri bisigura ngo hariho une certaine tuvuge hariho ukwisanzura ntari nkirondeza nari mfise bimwe byo guhagarara neza numva nyene meze neza nta bwoba ariko ikindi abantu bari bahari hari abantu baba 60 ndibaza ego umva ko ni yayi kandi bincabwe burya nta muntu yitabira conference atafise ikintu critique abaho agira niko bavuga ego rero ni kibanza yabere mu kibanza novuga cisununuye gusumba ca kindi cy'ubwa mbere ego ikintu ca mbere nahungutse nuko abo bantu 60 baje bose batashe hari ikintu tumenyanye novuga nti tumenyanye ego hariho n'abantu nabonye ntarinzi niyo mpavutora ama contact ego niyo mpamvu nkunda gukora bino bintu hari abantu nabonye ntarinzi numva abantu duhuje ivyiyumviro ariko iyo nari kuguma ninyegeje ivyo sinari kubibona ntiwari kubibona nta n'uwari kumenya kubaho kandi ikindi byamviriyemwo novuga n'amafaranga kuko ndashobora gusanga ndinvestisa nivyo birantwara amahera ariko abinjira barariha ariko na nyuma haje aba partenaire hari abagushigikira bavuga bati wewe tugiye gukorana ego aba partenaire abantu dukorana harimo mbere narahungukiye nabigisha banyigisha bavuga bati wari guhagarara gutya wari gukora uku wari gupresent uku gakonkriwa gutya ego nico naco n'inyungu no harura ko atari isanzwe gose tugaruke ku musaruro w'ibyo ukora uramaze kubona yuko hariho bimwe mu byo ufasha abantu bibaha umusaruro ego cyane aho ncamparurira ku mahotura abantu bagenda baba ndafise abantu nuko ngira ngo twoshobora kubikoresha nko mu screenshot umuntu akabishirako ego hari abantu bashobora kundondera akambwira ati vraiment jewe sinakuzi aciye nko kuri chaîne akabona juste nacizemo numero akavuga ati je sindabaza ariko vraiment aya ma texte mu public ya buri munsi aranyubaka cyane aramfasha ndiko mvuga nk'akarero kuyo nita Nexus Daily hano ncisha ama ide buri munsi ati biramfasha biratuma mu gihe nihebuye ngira intege hari abandi bambwiye ngo conference yawe yatuviremo ikintu cy'akamaro kuko twahahuriye n'abantu baciye bagira ikintu badufashije mu buzima anovuga nk'aba formateur gasanga bagiye kukwigisha utuntu tuzogira ico tukumarira ikindi novuga ni kubijanye ikintu chambere mbere nishimira nuko mba ndiko mpinduka novuga ngo point de rencontre aba nkahuza bariya na bariya yego nanje ubwanje nkihuza n'abandi kuko inyuma y'ibindi byose turondera abantu muba muzinanye kenshi barakonda yego rero uravuze ahantu ukoresha mu kumenyekanisha amapublicité noneho ivyo wandika ego biri ku mbuga izihe bon jewe ndi ku rubuga mbere sinogwita ko urubuga chaîne ya WhatsApp ariko ndabizi yuko ku ma réseaux sociaux za YouTube, TikTok, Facebook n'izindi Instagram ayo ni ahantu henshi niho hantu hashoboka yuko abantu bashobora kugukwirikirana cyane ego twihojeje byuko bashobora kuguhemba dufate juste abantu kugukurikirana ego ibyo nabyo vraiment ni byiza kumenya yuko tudashoboye byose jewe mu ma réseaux sociaux novuga ko ndi faible ego ariko sinari nkwiye kuba faible bisigura ngo nanje ntegerezwa kwiga nkiga
kuba fort mu ma réseaux sociaux nariko mvuga nti igihe ntashoboye kuba fort mu ma réseaux sociaux ntibisigura ko nca ndayaheba hariho abandi bayashoboye nibuka yuko mfise umugenzi muri team kuko naragerageje kurondera team izomfasha team dukorana muri team harimo abantu usanga bashoboye ama réseaux sociaux rero abo nibo bazomfasha nanje kugira nshobore kuyashobora canke bayamfashe nyene kugira ngo bijya ntashoboye nabo bahambere nanje ndababeraho badashoboye. Urafise site web? Oya, site web ntayo mfise ariko turi mu ma démarche yo kuyicreer kuko ndafise no muri team yanje harimo aba programmeur munazofuma araba izindi nzira bicamo kuri ama inscription nyimba ariko bayita muri Google canke iki ariko ndasaba programmeur nibuka ko turiko dugira ibintu bya base de données nibaza ko mu minsi iri imbere cyane mu mezi ari imbere site web ishobora kuzoba ihari. Tugaruke rero kugwaruka. Urabona ko iki ciyumviro wakigize utaranaheza n'amashuri. Dusipoza ko waravuye muri poste fondamentale. Utanguye mu mwaka wa mbere muga byari mu mutwe. Byatanguye uri mu wakangaye. Byatanguye ndi mu mwaka wa mbere hajya twita ngo mu 11. Uhejeje 9e. Ivyo by'ubu conference ariko mbere yaho navuze yuko nakunda kuganira n'abantu kenshi wasanga nteramira muri bibliothèque gusoma ibitabo. None wabikura hivyo ko biba bifise aho biva wabikura kwa papa? Ico cyo gusoma papa yarabinshiramo gose. Nibuka ko base yashora kunzanira nk'igitabo soma muri vacances akanzanira ibitabo by'icongereza akabigukundisha. Hakanya ko kuja gusoma ibitabo ibintu nk'ivyo ntibigera vraiment batubuza umwanya wo kuja gusoma ibitabo. Nibuka yuko mbere kuva tukira abana bato baguha Bibiliya bakaguha hari igitabo nakunda cyane igitabo bita ngo le voyage du pèlerin ingenzi naco caramfashije novuga yuko ari tujya tuntu duto nagiye nkora twagiye turiyakimira kugira dutume mba uyo ndiwe uyu munsi. Urumva ko Neville yabitanguye kera? Dufatire kurundi gwaruka uburugeze kuri uyo mwanya wo mu 9 kuko urumva ni nko mu mpera canke yava yaho bivanye n'ahantu buri n'abavyeyi bufise. Mbega umuntu arashobora kuvyizanira mu mutima wiwe atanu umubwiye ati soma igitabo akiyadukiza ari muri iyo myaka? Jovana ni ibintu umuntu akunda naho ugendera bien sûr kuko inyuma y'ivyo dukunda n'ivyo dukora aho tuba turi kenshi niho habidutegeka. Uravyumva ko mwe muri ko muradukurikirana imeze nk'intahe imeze nk'intahe ibi rero birafatanye n'ibi bya vision kuraba wobahanura iki kugwaruka goba ruri muri uwo mwaka wa mbere? Icambere no bahanura mu gihe bari mu ishuri itegeko rya mbere cyangwa objectif ya mbere ni kwiga bakamenya kandi apana bya bindi byo kuvuga ngo gupfa kwiga ahubwo kumenya ibyo urimo kuko ushobora gusanga umuntu yize electricité atazi no kwinstara itara rimwe rero wige juste kuko ukeneye yuko ivyo uri kuriga biba uwo donc ube ushoboye ivyo uri kuriga bishaka kuguforja ico ugomba kubamo kuko inyuma y'ivyo yayo ma diplome nyuma y'ibindi vyose akenshi ivyuzi nivyo biza kugusova serujya rupapuro waronse oya ivyuzi nivyo bigusova naho ayo byoteba icuzi ntigipfa niyo mpamvu impanuro je noha abo si kwiransa mu bukonferensier si kwiransa mu budandaza si kwiransa ahantu na hamwe ahubwo ico ndabahanura nuko babanza bakumva ijwi mu mutima hari ijwi kenshi turagihoza ariko riba rihari ijwi rikubwira riti kora kino ni wige kakiraza ja kudandaza ja mu burimyi nibaza yuko akenshi amajwi y'iterambere atuvugira mu matwi ni amajwi y'iterambere aratuvugiramo twanka kuvyumva
rero ico no bahanura ego ufise impano yawe ufise ico wumva ushaka kugeraho gikunda mu gikore ntukore ikintu ngo kubera naka yakigukundishije ntukore ikintu ngo kubera naka agikora kora kubera ugikunda kuko ikintu ukunda uri kuragikora naho umwimbu woteba kuboneka urakibandanya ariko ukoze ikintu ngo kubera naka yagikoze umwimbu ugateba ucu giheba kuko utagikunda niba ico no bahanura rero bakore ikintu kuko bagikunda bige hanyuma bahejeje nta muntu abategeka kuzoja kuri universite bazogenda babishaka je iyo mentalite siyo ntirimwe yo gutegeka abantu ngo kuja hehe na hehe ariko ikintu ndabahanurira cyane ni kwiga d'abord ngo mw'ishure kwiga gusoma ibitabo guhura n'abantu bakwigisha guca kuri internet ukiga kugira ngo bigire ivyo donc biguforge ube umuntu ushoboye kuko ivyo ushoboye biragukiza jewe ndashobora kumara iminsi mbona umenga simbona imbere simbona iki ariko ikintu kimwe mba nshoboye conyene kirakwiye kugira ngo shobore kubona intumbero y'ubuzima rero turabona la fois passée narumvise yuko ugwaruka rwishira utabona iyo ruja impamvu rero rutabona iyo ruja nuko ngo no mwaka uheze abanyeshuri bahevye cyane amashuri wobivuga ko ufatiye kukungenewe wabonye ibintu nk'umukonferansiye ugomba ubwira abantu aho wari uri naho ugeze mu by'ubwenge uwo bahanurike murakoze kubw'ico kibazo akenshi ikibazo kigaruka kw'ishure kiba kiri mu bibazo kenshi bigoye nico kimwe n'ikibazo cya horizon icya mbere ishure nibaza yuko rirakenerwa ariko ishure rikenewe ku ruhande rwanje novuga ni rya shure guhera mu wa mbere gushika uheze humanite rijya utegerezwa ariko utaronsa ayo mahirwe ntibisigura ngo ubuzima burakujanye ushobora mbere kuba ufise atu menshi atuma uzotera imbere gusumba bajya bagiye ku ishuri sino hava njija abantu bahevye amashure ngo ndabashire urubanza kuko sinshobora kubanza ubuzima baciyemwo umuntu twe turashobora kuba tubona umuntu aronka abamurihira amashure abayeho neza ariko tutazi intambaragwa n'indani muriwe ico kimwe nanje mbere navuga yuko je nk'ubu sinkibandanya ku ishuri sinkibandanya bivanye n'intambara zo ku ishure n'intambara z'ubuzima ukuntu mba niyumva ariko urumva ni muri kaminuza kubera iki nagiye kuransanga ubumenyi bukenewe ni bwa bumenyi wewe wumva neza ati buno bumenyi ndumva ndi prêt kuzobuhagarara ko aho nzoba ndi hose ndumva yuko ninava mu Burundi nkaja muri Korea nkaja mu Bushinwa nkaja Tanzania nkaja muri Etats-Unis ubumenyi buzomfasha rero abanyeshuri baheba amashure bivanye n'umwaka bahebera mu ishuri ndashobora kuvuga nti ufasha ingingo mbi kuko uhebye ishure utaramenya no gusoma no kwandika ivyo ni bibi cyane kuvuga izindi ndimi kuko navyo birafasha nibaza mbere yuko nibindi ko ndavuga akenshi byahora bingora kwiexprima mu Kirundi kandi mu Burundi ariko conference kuvuga ngo ndayikoze mu Kirundi ijana kwijana byonanira kubera ko hari amajambo tudashobora gutora rero bivanye n'umwaka uhebeye mu ishure utaramenya ururimi utaramenya kwandika utaramenya guharura ibyo bintu ni bibi ntaho ubugiye ariko umaze kubimenya nibaza yuko sinogucira kwiteka urafise impamvu wahevye iryo shure genda uyikore nimba ari ubona yuko hari ikizokugezako bikora ubishire ku umutima ariko nimba ari bwabo ningwa gakuku si byiza kuba mu gakuku si byiza kubona ngo banakatura abagenzi barahevye ishure ngo nanje cindariheba ufashe inkingo itariyo kuko ubugiye mu nzira y'uwundi ngwingendo y'undi iravuna mu ijambo rimwe kuba umukonferansiye bifasha iki ugwaruka narijya urugwaruka icambere bifasha nko ku ruhande rw'iwanje biramfasha guhura n'abantu nabibabwiye bashasha biramfasha guhura n'abantu bashasha abo bantu kandi urumva mba ndonsa amayide mashasha kumenya iyo bwite
ikindi kintu bimfasha ndikuramwo ubwoba kuko nibaza yuko nkunze kubwira abantu ngo twese twiga ubudandaji ariko kwiga ubudandaji nibaza ko niyo skill ni competence ya mbere ikenewe kuko jewe nyimba nshoboye kudandaza amazi nyima nshoboye kudandaza iki tuca twibaza ngo urudandazwa n'ugogonyene ariko tugiye hoho nkunze kuvuga ngo hari marché nyinshi wowe ushoboye kugenda ugakonvenka umukobwa ati jewe ndumva yuko tubana aho widandaje nimba yavyemeye widandaje kuko wamukonvensa arabona impamvu akwiye kubana nawe nimba wewe wagiye kubwira papa wawe uti jewe numva nshaka telefone numva nshaka isaha numva nshaka impuzu ukamwereka impamvu bikeneye akavyumva aho widandaje nimba wewe wagiye kubwira ijambo ry'Imana umuntu agahindukira agakizwa nibyo wabikoze kubw'Imana ariko widandaje kuko hari undi yari kuvuga ayo majambo nyene ariko akabivuga mu yindi nzira ntibikunde bisigura ngo urudandazwa ruri hose nuko kenshi tuca twemplikamwo ibidandazwa mu bisanzwe ibidandazwa sigo rudandazwa urudandazwa mu bisanzwe nigo rugize isi kumenya kuganira kumenya kumvisha umuntu ibyo rero ibyo uri mu conference biraza bivanye n'ingene uri kuri uratravaye bivanye n'ingene uri kuri urikora ikindi kintu bifasha kuba mu conference uraca canke urarengana zambibe zazinzo kuvuga ngo hano hantu harakaze sino haja zigumye cyane zazindi zikugaranye kuko kenshi intambara tugwana nibaza ko ivyo tubona hanze bivindani muri twebwe bisigura ngo ndamena impome zimbohe ahantu hamwe zikubwira ngo wewe nguri mu muryango ukenye bisigura ngo nawe uzoga umukenye ngo wewe uri mu muryango batigeze biga ngo nawe ntuzokwigera wiga ibyo riri mu ijambo nasomye ryari mu ijoro ijambo ryo muri Bibiliya ryabwira Gideon riti Imana ibwira Gideon mutuma ngo genda uko imbaraga zawe zingana Gideon nawe ati none jewe ko ndi n'umuhererezi mu nzu ya papa umuryango wacu ukaba ari wo hasi mu muryango wa Manase inzu ya papa ikaba ari yo hasi mu muryango wa Manase umva ni bya binda cyatangura kwiyumvira ati bari abana kako mu numenga ni bobo bishobora rero Imana iramubwira ato yagenda uko ushaka genda ukungana bisigura ngo nanje hariho ama limite mena kubwo kwiyumvira nti ndagiye gufata sare muri Susadinire ndagiye gufata sare muri hotel kanaka jewe honyene navuze nti hazogera igihe jewe n'imiburiburi stade Intwari ndayuzuza abantu hana kuyuzuza kubwo kwiyemera ahubwo kuyuzuza kugira mene gwa ruhome gwerekana yuko jewe nta bantu no kuzuza nzobazana nimba umuntu ashobora kuza akaririmba umuziki ni impano yiwe singoma ndamugwanye karirimba umuziki abantu bakuzura stade ni kuki umuntu atoza kumviriza ngo stade yuzure baje kumviriza ibibateza imbere ibyo byose ni ibintu bimfasha donc ibintu nunguka mu conference sinshobora kubona ngo hariya ngiriya mpuzu sinoyigura ntabwo ndayigura kugira nice kagasuzuguro hana gasuzugura abandi bansuzugura ahubwo gasuzuguro ni isuzugura kijya kirato sinokigura ijya sasi no yambara bijya nyene ntuvumenga hari ubuzima buri kuba bwagenewe abandi bijya ndabimena mu gihe ndumu conference kuko mbashaka ubuzima bwanje mu bisanzwe ni aventure kubona nti kijya kirashoboka ndagikora ahantu ndaharenganye ndafasha indi nzira ndaduze gutyo bikagenda bimfasha kubona neza yuko hantu hari nabona ko hari hejuru ubu nahashitse nibuka yuko hari ahantu nigeze kwicara ahantu vraiment hari abagabo babiri batunze ngaha mu Burundi mu bagabo ngira ngo ata munsi wohera umuntu atabiyumviriye abagabo batunze koko ndicara nsanga nabo niho bicaye navuga ati yantuka bya bintu birakora ndabona yuko mu minsi nzoba nanganye nabo kubera iki byose ni mu mutwe ibyo byose nibyo nunguka mu gihe ndi mu conference ni byinshi gose sinobimara turumva ko kino kiganiro vraiment cyari kiryoshe ni Neville inde iradukunda rero kuri Tunda Entertainment ntizoba ari ryanyuma kandi tuzoba tugutumiye uzotwitaba
reka tucite yuko ari igice cya mbere uduhaye uzoduha ikindi gice mu minsi iri imbere ego tukubaza ingene urwaruka rwo kwifata muri ibi bihe by'amarezo ibihe bya AI umuntu atakibasha gukora nk'amafoto nk'akarorero amavideo biboneka ko ibi bihe by'ubu ahubwo bigarutse gushira urwaruka ahandi hantu iyo sije urashaka kuyikorera muri conference tuzoyikorera ariko nagomanye ndayicishije ko kanu gato cyane abantu turiko turazimira cyane ko turazimira bavuga ngo intelligence artificielle ubu bwenge bw'ubukorano bw'ubuhimbano mu myaka nk'itatira imbere buzoba bukora donc tuvuze 1 million donc inshuro ivyo bukora ubunyene cugwiza inshuro umuriyoni hanze ho byatanguye kuboneka mu bazungu baragira n'amagreve kubera ko hari ama intelligence artificielle yabatwaye akazi none bizohagarara nibagira greve ntibizohagarara ahubwo niyo mpamvu nanje numva noha amakuru abantu umva umengo ivyo bazi birakwiye umva umengo amashure bafise canke kwikoncentra ku mashure nibwo buzima kuko nibaza yuko je naratangaye ryari nizi gifundi ndo mu ingenieur w'amazu nubwo ndi muri architecture hariho ibintu twita byo gucapa dukoresha ama archicad AutoCAD biragoye kwiga rero sinzi ukuntu umuntu araho yambwiye ati nkorera plan y'inzu kunuku nambwiye ati reka ndayigukorere kubwo kubura umwanya ca ndayikoresha intelligence artificielle nayirungikiye audio nayibwira nshaka inzu imeze ukunuku mfise parcelle imeze uku byose mu misegonda itarenze 10 ikimpa plan chansanga ni plan isumba nizo nahora nkora abagati none n'imyaka namaze niko niga bino bintu intelligence artificielle bikoze mu misegondi abagati kabisa hano hantu nkwiye kwakanura hari mitego nkwiye kwakanurira kuko umuntu intelligence artificielle ntizotwara akazi abantu ariko umuntu azi kuyikoresha azotwara akazi abantu kubera ko ubu nibangahe baja kweditinga amafoto nibangahe bakora montage ibyo byose bikorwa na intelligence artificielle kandi ciza ibikora ku mwanya muto kandi itagoranye ngo ngurandiha kuno ngurandiha wapfa kuriha amamega yawe hanyuma ushaka ama fonctionnalité ari plus avancé urashobora kuriha inscription kandi usanga ari ntonya cyane ku bintu izogufasha bisigura ngo hari ibintu byinshi abantu bazohomba kubera intelligence artificielle noca ntanga karero mu gifundi mbega umuntu yakomeje inguva kumva ati je ndakomeye ndumva yuko ahantu hose bageze kuri chantier yose bageze mu bikorwa vya beto bazoca bampamagara nzobacangira beto ubu ndibaza uyo muntu ntagifungura kuko ubu n'abantu bake bakoresha beto bacangisha amaboko n'amabetoniere n'amamashini akora mu kanya gato ibintu byinshi we utokoze igacanga ibintu mu minota 30 dufate mu minota 15 igacanga ibintu byokozwe n'abagabo 15 urabanza kubona kijya kimodoka kijya kirashobora gucanga ibeni yose ibeni imwe kijya gira ama metre cube bivanye ngira ngo nuko bingana hari bikora mbere mengana plus de 10 undi munsi hazoza imashini ipakira umusenyi kera bakoresha ipawa ubu zirahari rero niyo mpamvu umuntu akwiye kuraba ati mbega ibintu nahora nkora kera umunsi nta kindi kintu kibikora sindohindura niyo mpamvu dukwiye kwiga kubana na intelligence artificielle twige kuyikoresha ahubwo idufashe kuko izi byose yo si imana ariko yo yifise kunyaruka igafitana accessibility kunyaruka niho hari je rero kunyaruka internet yose iyiparkura mu misegonda mbere tuvuge mu ma minisegonda uyibagije ikintu iparkura internet mu ma minisegonde direct ihita ikwishura kandi cyahose ayirose nyinshi itoraho nyene niyo mpamvu
mu ma université ho barabizi nta munyeshuri agikora ama expose ngo bakubwiye ngo ugire débat ikintu ya intelligence artificielle kabigukorera amabuki menye ngene uja kubipresenta mugara abaye ibintu by'amareziness bon birabamwo byo kuba umuparese birabamwo ariko nibaza yuko hariho abantu bakoresha intelligence artificielle atari muri sens y'ubunebwe abwo ari muri sens ya productivité kugira yongereze productivity nimba ashoboye kwandika ego nibaza yuko mbere hari ibintu wowe utofa warakoze nanzi ngo hariho ubuzi abantu bize ibintu bya edition avuga ati mbe bayita edition na rédaction ashobora kuvuga ngo kwandika ikete uhera kuri aya majambo ugakurikiza haya kwandika igitabo utanguraya ugakurikiza aya gukora teze nuko ibyo byose umuntu yize ibyo bya rédaction arashobora kuba bizi ariko aragira utuntu tutuweho arateba kubigukorera ariko genda ubikoreshe intelligence artificielle fata nyimba ari gitabo wakoze byose ubijane mu kajagari irabigupangira kandi mu segonda mike niyo mpamvu rero mvuga nti abantu turakwiye kuraba iyi sirikiraje isi ntirikije ahantu habi si habi ni heza muga twebwe tuzoguma turi nyuma ariko umuntu atazojana nayo azuma okay ndumva rero baratanguye kuvuza iradiyo nibaza ko uyundi munsi rero tuzoheza tukaganira handi hantu hameze neza iyo tuzoyikorera ko no muri conference ego wumvise ko birangiye ugize conference reka ntibera muri sare gusa nuko nyene tugushimire Neville ego mwakoze cyane namwe kudutumira tugushimire umwanya waduhaye nizere kugaruka kino kiganiro rushobora kucumviriza sikirekire ego cyane Imana rero ibahezagire mubandanye mutera imbere ego murakoze cyane namwe muhezagirwe ego mwari kumwe na Ndikuriyo Merance rero niwe mwari kumwe muri iki kiganiro hano kuri Dunda Entertainment naho butaha bye bye ciao